Reka natwe tubandanye. Acha tuendelee. Nkuko wavuye ngaha yavuze. Kama nilivyosema aliyetoka. Twaje kugorora. Tumekuja kufungua. Abo twari kumejo ngani baduze turaba. Tulikuwa nao jana pale mikono. Ijambo navuze jo ryavuga gute? Ko wafashe gusa. Semaje kama amekuwa hapa? Ako wafashe gusa niko ngene kumbane. Sura matombe. Rudia nisikie. Hasigaye iki? Hasigaye ko byose tumvise. Hasigaye iki? Kuna baki nini? Vyanditse. Imeandikwa wapi? Umusiguzi kanga. Ngapi? Imana ishimwe cyane. 12 kuri kanga. Numva ndi kuvyibuha. Nasikia nanenepa. Nimba sige twigisha bikagenda kama tunafundisha na kuwa sawa hivi. Tusige tugira mu ndege Bwana spesa. Haleluya. Bega tujame ijambo rero. Tuingie katika. Hapo mwakundi. Sio mmesikia. Kutajecho. Ambaye kuja jana. Takundi. Kuko ni tukisubira leo. Bisaba kuzozuraza nawe. Kugira nyakiri gucika. Rero tujame ijambo. Tuza gusoma muri Matayo 17. Somera Matayo 17. Haja kuri 19 kwa sababu kuri 21. Tunasoma. Tuongeze ngene hafuka. 17. Somera. Bakuri 19 Ego. Nimezi kirundi 25. Somera wewe ni au bareke wewe somera. Maze abigishwa baza kuri Yesu. Ngo maze abigishwa baza kuri nde? Ngo maze abigishwa baza kuri nde? Biherereye. Ngo bihe bagize nde? Ego Baramubaza. Ngo baramubaza. Bati tweho niki cyatumye bitunanira kumusenga. No. Arabishimwe cyane. Ngo baramubaza. Wakamuliza. Ngo bamubaza ngo niki cyatumye tutagirane? Kwa nini hatukuweza kukemea pepe? Bwana siwe sana. Amina. Imani siwe kandi. Badanya. Arabishura. Ngo arabishura. Ati no kwizera kwanyu guke. Bwana siwe sana. Muri imyaka turimo. Nimba kwizera kwawe kudasha. Nimba kwizera kwawe. Kwa myaka tudashobora gukura. Kama imani yako isokugora muri imyaka turimo. Umbiriza n'izi ntwangere byageze. Sikiliza Yesu atinda arabwira. Yesu akabwira. Ati ngo nimba kwizera kwanyu. Kama imani yenu. Arabishura ati no kwizera kwanyu guke. Nababwira ukuri. Namba mufise ukwizera kundana na kabuto ka Sinapi. Mwabwira kino gisozi mutimuka. Aha uje harya kandi cyokumva cyokwimuka. Ntabwo binarimo n'ubine. Kandi nta kitazokushobokera. Ibiri na rimwe. Yes. Ariko benurya. Ntakurwamo n'iki atari gusenga no kwisondesha. Amen. Amina. Tuseme amen. Amen. Ati ngo baniyo. Hali kama ile. Bajiri kitura. Hakuna kitu kingine. Wewe ukielewa kama prizi zokula madaimo wewe. Wewe unafikiri ukilala utatoa mapepo? Wewe ukielewa. Bwana asifiwe. Amen. Wewe ukielewa kumja mapiza nukula madaimo wewe. Unafikiri ukiendelea kula pizza unaweza kutoa pepo? Bwana asifiwe. Amen. Wewe ukielewa kuza kuvuga ubutumwa nganda za abantu bakizwe wirira mapiza n'amapanda. Unafikiri utakuja kupata dawa komea wakati umeenda? Nibaza kubimesuka. Unafikiri utegerezwa. Hari magagaya shebagi. Kuna siri tambia. Ngo hii. Huyu ndimuka kukina. Usicheze yeye. Hapana. Lakini kifanya. Hata ukuzeni. Nasimume. Hata nicheka kwisonze. Nasimuka. Yes. Ariko ukaza witira. Unakuja. Ukaza kuririmba gaho. Amasengo tugira. Kwisondesha kuna. Unataiwa kuimuka. Unafikiri utasimama? No. Haiwezekani. Tutegereza kwisonze. Lazima tujue kufunga. Tutegereza gusenga. Lazima tuwe kwisonzesha. Na kufunga. Kugira ngo atokitaka. Kila kitu kiwezekane. Bwana asifiwe sana. Amen. Ngoma nagufashe na tufashe. Unisaidie nikusaidie. Muri ndaka tulimo. Kwa miaka tulimo. Wibaza twishinga kurya. Usone tunakula. Kwishinga tumererwa neza. Sawa. Ngo niko bizoshoboka. Kandi kawezekana.
cyangwa muratini ya Amerika turimo unacheza na Marekani itari genda hazarani bagenda gusa kambi zinakwenda live ukacha wibaza ngo wewe udia udasenga no kuzifikiri kwamba utaongea nao. Bwana Swesa ngomba dufashanye muri amasi tusaidizane indakindi nje ukubwira sijaka kwambia ukubwira yuko ukuja kwa hari bitazoshoboka yasiwezekana kama uwezo kaomba na kufunga bitazoshoboka kuna watu hawasiwezekana imani siwe cyane ukishinga uvuga abandi unaongea wengine uvuga abandi unaongea wengine uvuga abandi unaongea wengine asagaze haja ngo umusigo byagenzo tukaje msimamo kwa nako byagenzo wengine nimekuwa watu wakushizomisha wewe tukiweka utaweza achani domo acha kuongea ubuda nawe ukora hivi hakuna mdomo vitendo matendo imani siwe cyane amen kama jambo hakuna maneno kwa tuishwa na majambo n'abantu iyi diamond ababigisha yaraberetse pepa anapiga baza kubatwara amajambo wametoka kupiga mapema wabitira kwa jawaye asema nigishoboka kakata bamaza baramarama wakaibika imani siwe cyane Yesu arababwira Yesu kaambia ati nini pepo kama kindi kiyikurayo ati arudusenga kifatikana icyayo nakunyundo kwisonza abandi bageze kwisonza cyane cyabahungu wengine vuga kufunga unapitoroka bacha banyegera wanajificha abandi bavuze ngo korari uyu mukwezi kuza tuzo kwisonzera wakisema tutafika bityo bafata mu tugomba gukora wakati unahitaji kwenda umenye yuko ujuwe hari icyaha ufise bitatovayo kwirenge gusenga bifatikana icyayo kwisonza wama mu busambanyi bidahera unazidi aishi wama mu rusaku rudahera unakwenda uzovayo kongera kitibishoboka utegerezwa gusenga lazima watikaje no kwisonzera bagushimana kuja mu bwiza warongetse kuri uyu munsi wiyerekane nk'Imana ububasha bwiyerekane data ndagukenguruki kurumugira neza twabibye gusa ariko umukuzi ni wewe ugirira nk'uko ngomba Pawulo yarashyigiye kwigisha ubwoko bwawe ndagushimira kabisa ko mwumvise twese tuvuge amen